rero murakoze mwebwe muririmbye kandi nabaza guhava bashishikara mu nyuma nabo nyene Imana ibahezagire. Turashimiye Imana ku byo tumaze kwakira bitari bike. Tugire rero twumva ijambo ry'Imana ritera intege abakiri muri iyo nzira, abakiri kuri urufatiro twumvise rw'intumwa, ribabwira ngo shishikara ntimwihenze, komeza naho nyene. Kubatirimutse rigaca ribagereteka iyo si yo nzira, garuka wataye hagararamwo neza kugira ngo dushobore gushikira ya masezerano twumva y'abakorari y'abagabo cyangwa korari ya kabiri. Abashobora gushikira amasezerano cyo bakira ibyo byasezeranye n'abantu bagumye kuri urufatiro rw'intumwa. Yesu ashimwe. Turagomba guhakaza umusiguzi w'ijambo ry'Imana Pastor Juste ashike dushikirize ico Imana yamushize ku mutima. Amen. Hallelujah. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Natwe turashimiye Imana ko Imana itugiriye ubuntu kuba mu ngoro yayo. Kandi turashimiye n'Imana kuko kuwa gatanu twaronse umwuzukuru agira 15. Racari muri kwa muganga ariko ameze neza. N'ibindi byinshi uhora agenda dukorera. Imana nishigwa hejuru. Imana nishigwa hejuru. Haleluya. Amajambo Imana yashize ku mutima n'amajambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo cya 11. Turasoma duhereye ku murongo wa 25 tugeze ku murongo wa 30. Ariko amajambo nyezina ari kuri 28 na 29. Nagomba ngo dusome Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Muri ico gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza Data mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Ego medata, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na Data, kandi nta wuzi umwana atari Data, na Data nta umuzi atari umwana, atari umwana nuwo umwana agomba kumuhishurira. Ku murongo wa 28, nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje uwahutse. Imana nishimwe. N'aya majambo tubona Yesu yahamagaye abananiwe n'abaremerewe, acatangura kubashingira intaho wariwe. N'iri jambo numvise ngo Yesu ashiraho itangazo ngo abaremerewe n'abarushe nibaze kuri we abaruhure. Abaremerewe n'abarushe baze kuri Yesu abaruhure. Ni Yesu wenyene ashobora kuvuga iryo tangazo mw'isi yose.
nta wundi. Abize iby'ubuhanga by'ubuvuzi bahora bavuga ngo abagwaye indwara z'umutima nibaze n'uw'umutima wenyine, ngo abana bavutse imitima itugaye muzozaha, nibyo gusa. Mugabo Yesu avuga ngo abo bose bafise ibibaremereye nibaze kuri we abaruhure. Imana ishimwe cyane. Rero bavuze ngo mu ndirimbo ngo twerekane ko turi muri Kristo Yesu. Ibiranga umuntu ari muri Kristo Yesu nuko aba afise amahoro, umunezero, abantu bakayimusomamwo. Kubera iki? Yararonse uwaremeka ibyo muremereye. Hari igihe rero umuntu ashobora kuba mu ngoro y'Imana mugabo agifise ibimuremereye ntabizane kuri Yesu, kandi Yesu yaravuze ngo nimuhamagare abarushe n'abaremerewe kuri murongo wa 28, nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Hari igihe rero umuntu adashobora kumenya indwara yiwe. Hano rero haravuga ngo nimuhamagare. Iyo twitegereje ikintu kiranga umuntu yamaze kwakirirwa umutwaro wiwe n'amahoro n'umunezero. Dushishikaye kuraba mu ijambo ry'Imana turabona neza ingene muri ubu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 5 dusabe baduhinde mikoro kugira ngo koreshe mikoro zibiri, dusabe wa munyeshuri wa Bibiliya akibona cyane. Tugomba dusome iki gice cya 5 duhereye ku murongo wa 21 ugiheze. Yesu akiza umugore arwaye ubutinyanka, azura umukobwa wa Yayiro. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, shengero ryinshi rikoranira kuri we. Ryari ruhande y'ikiyaga. Haza umwe mu bakuru b'isinagogi yitwa Yayiro, amubonye amwitembagaza imbere y'ibirenge, aramwinginga cyane, atakana kanje k'agakobwa kari ku mfiro, ndakwinginze nuze se umurambike kw'ibiganza akire abeho. Aragenda ajana nawe, shengero ryinshi riramukurikira rimubanda. Kandi umugore arwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12, yababajwe cyane n'abavuzi benshi, bamumarisha ibintu byiwe byose, abitanga kw'ingemu, ntihagira ico bamumarira, mbere arushiriza kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe yuko akize ico cago. Ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamwo, ahindukira abandi. Ndasubiramo 30. Ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamwo, ahindukira abandana n'ishengero, arababaza ati ninde akoze ku mpuzu zanje? Abigishwa biwe baramwishura batubone abantu bariko barakubanda, nawe ukagira uti ninde ankozeko? Aberaguzamwo amaso ngo abone umukozeko.
uwo mugore aratinya ahinda agashitsi kuko azi ikimubayeko. Araza amwikubita imbere amubarira ivy'ukuri byose. Yesu aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro ukire rwose icago cawe. Akivuga haza abavuye kwa wa mukuru w'isinagogi bati wa mwana wawe aracikanye, uracagorera iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyashira umutima ku ijambo rivuzwe, abarira uwo mukuru w'isinagogi ati ntutinye wizere gusa. Ntiyakundira uwundi muntu kujana nawe atari Petero na Yakobo na Yohana mwene nyina wa Yakobo. Bashitse ku nzu y'uwo mukuru w'isinagogi asanga bariko barakoma induru barira baboroga cyane. Yinjiye arababaza ati niki gitumye mukoma induru murira? Umwana nahwereye ariko arasinziriye. Baramutwenga baramushinyagurira, arabakumira bose, ajana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, yigira haruguru aho ikiziga kiri. Afata ukuboko kw'ikiziga arakibarira ati tarisa kumi, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubariye ntivyuka. Umukobwa aca avyuka uwo mwanya aragendagenda kuko yari amaze imyaka 12 avutse. Baca baratangara cyane, arabihanikiriza cyane ngo ntihagira umuntu n'umwe abimenya. Arababarira ati bamugaburire. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Aha tubonye inkuru z'abantu babiri. Hariho uyu mukuru w'isinagogi. Iyo bavuze rero umukuru w'isinagogi yari umuntu akomeye cyane. Urumva n'umukuru w'isinagogi. Mugabo yari afise ikibazo kuko yari afise umukobwa umwe, umwana umwe, mu Kirundi bamwita ikinege. Hanyuma araremba kandi ntiyarabuze ivyamuvuzako. Abonye bimeze gutyo, mugabo yumva inkuru za Yesu Kristo umunyanazareti. Nico gituma namana babwira ngo tuzoze dushingira intahe ibyo umwami Yesu adukoreye. Burya intahe ifasha abandi kumenya ko ari umwami twizeye ashobora gukora ibyo umuntu adashobora gukora. Amena. Nabyo biramenyekana ko Yesu Kristo ariko arakiza abantu. Acaraza arikumbagaza imbere y'ibirenge vyiwe. Ariko wewe haraho bikugora kuza ahantu bari tapi nkiyi ngo uce bugufufukame kubera uruko nyene. Mani dufashe cyane. None urafise ibikuremereye, urafise ibigutuntuje, urafise umutwaro ukuremereye. Mugabo kugira ngo wemere guca bugufi uhaguruke muri aba bantu ufukame hano ukabona ko wowe utaye agaciro we. Umukuru w'isinagogi araza arafukama arakumbagara imbere ya Yesu. Kandi ico gihe bakuru b'amasinagogi hariho ukuntu bamuvuga Yesu, hari nabo yakijije abadayimoni bacava ngo ujya n'umukuru ngo nukuru abadayimoni kuko akijije abantu. Ariko Yesu ivyo ntiyabishize ku mutima, ashishikara igikorwa ciwe. Hariho uyu mukenyezi nawe. Wewe rero novuga ngo yari ameze nk'igicibwa kuko niyaje abandi bari, kandi ngo ubutunzi bwiwe ibyo yari afise byose yari yabimariye ku bavuzi. Harabura n'umwe yomukiza. Aza yumva inkuru za Yesu,
ati Yesu ariko arakiza, ibisigo birahunga, impumyi zirahumuka. Acagira ukwizera, aravuga ati naho ntemerewe kugenda mu ikoraniro ry'abandi, jewe ujya mukuru w'isinagogi yavuze nguze iwanje nguze kumurambika kw'ikiganza, ariko uyowe haleluya aribwira mu mutima, agira imigabo mu mutima, aravuga ngo jewe sinemerewe kumubarira, nta n'ukeneye kumenya ibyanje, mugabo reka ngende muri rya gugu nshobora kuronka ingene nkora ku mpuzu ziwe. Haraho havuga ngo ku buyonga bw'impuzu ziwe bagiye bandika mu buryo butandukanye, mugabo gukora ku mpuzu yiwe ndazi ko nshangira. Haleluya, agira ukwizera. Iyo rero umuntu afise ibimuremereye akwiye kugira ukwizera ko Yesu Kristo yaje ari we nyishu y'ibibazo byacu byose. Ibituremera, ibitubabaza, ibitubuza amahoro, ibitubuza umunezero ntibizobura, mugabo Yesu niwe nyishu. Amen. Yesu niwe nyishu, niwe gisubizo cy'ibibazo byacu. Ureke kugumana ayo maganya y'ibibazo binabiriya. Hariho uwanesheje byose, ariko umusaba aravuga ngo byose birarangiye ibyo gucungura umwana w'umuntu. Aya majambo kuri uyu murongo wa 28 muri iki gice nyene, ngo yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Amen. Ukwizera gukomeye cyane. Niyo nokora ko jewe sinkeneye data ko ninda kuvuga ngo nimumvugire, ninde nokuba ukagushikira, reka ngende je. Amen. Haleluya. Turafise umukiza, ntibisaba ngo barinde kutuvugira. Haleluya. Bwana sifiwe. Hari aho umuntu umenga nakahebwe natazovamwo, ariko wewe chunga imani yako, gumana ukwizera n'ibyizigiro. Ugira uko kwizera kudashobora kunyiganyizwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Urumva hari heze imyaka 12, ntumva ko yararushaga yemwe. Iyumvira umuntu amaranye icago imyaka 12, utwara afite twose yaduhereje kubavuza, kandi urazi abantu bagwaye hirya no hino, harabaca hariya mu Bukirasazi, hariya yo ugasanga umuntu yarasanzaye, n'utwiwe twaraheze. Hôpital militaire wa Karede, semuseka, aho se ntatagiye, mugabo ntihari ngaha mu Burundi. Navuze akarorero. Yesu ashimwe. Avuga ati ibyo numvise, iyo nkuru numvise kuri Yesu, yo ninakora gusa ku mpuzu ziwe ndacankira. Amen. Reka kugenda urushe, waragira ubuntu ukamenya Yesu yavuze ngo abarunaniwe n'abaremeni baze kuri we arabaruhura. Sukuva kuri muri Yesu adashobora kugira ikibazo canke amageragezwa, ariko ngo ndaguhereza ingata yanje. Haleluya. Itababaza. Amena. Umuntu ashobora kugendana igisata, mugabo nikimubuza umunezero, nikimubuza amahoro, akakigendana kuko yagiteretse ku ngata itababaza. Amena. Haleluya. Abantu bakamubona ukamenga, ariko wewe nawe kuko uyikoreye ku ngata itababaza n'umutwaro uhahutse wabiremetse Yesu. Hari n'umurinzi yavuze ngo naremetse kera Yesu bingoye. Amen. Muremeke.
igihe gikwiye kigeze ntibikubuza kunezerwa, kuko hari n'abaririmbyi bavuze ngo hari igihe umuntu aca ntayo muzi kanshirire ko numva shira kwijwi subira mugire neza ari urajehiye bongorera nango ntibuca ariko bugaca bukongera bugaca n'ejo bugaca. Subiramo. Zobikaze buraja hehe bongorera nango ntibuca ariko bugaca bukongera bugaca n'ejo bugaca. Haleluya, amen, haleluya. Si ukuvuga ko umuntu ari muri Yesu adashobora guhwana n'ibigeragezo. Ibyo bigeragezo rero bitwigiza hafi y'Imana. Ibyo bigeragezo rero bigomba nitwabivamwo tugashinga intahe biza bifashe benshi bataramenya iyo bija niyo biva. Ngo none ngo bakamuvugavuga. Hari iyindi ndirimbo baririmbye yongera ngo urimo n'amajambo sinzi, bavuga ngo iyo Imana yishuye ngo bose bagaca bava ngo twaragusengeye. Iyo si ngomba ko muyiririmba mugabo zibaho. Iyo Imana yishuye rero niwavuga ngo reka ngo twaragusengeye. Ehe rero bene data, ngo turemeke byose Yesu, ureke kubyiremeka. None hamwe woguma ubyiremetse woba wakize iki? Woba utandukanye gute na ba bandi batarakizwa? Twobabera umuco gute? Mugabo hariho ibanga, amen, ry'abantu bari muri Yesu. Aca byiremeka Yesu agaca ugenda umenga nta kibazo yifitiye, amena, ukajandajanda kuko igihe gikwiye kigeze Imana izobiroranya. Hano rero hanyuma Yesu aca aravuga ati none arahagarara. Mbe wibaza ngo ntiyari yamumenye? Yari yamumenye, kuko nta ukora kuri Yesu ngo ntamumenye. Nubwo bushobozi bwiwe bugenda kuwabonye kubwarungitse. Ni nka kujya kumukura rungika ingabo tugenda hari mugabo yagomba ngo yigishe iryo shengero ibiriko birakoreka n'ukoze ku mpuzu ziwe n'umukozeko. Arahagarara ngo abandi ishengero arababaza ati mbega yemwe ninda nkozeko kuko ndumva hari ubushobozi bugize ico bukora. Abigishwa bihiwe Petero yarakunda kuvuga n'ingoga, ngira ni nka jewe sindabizi ngo ariko none ga eherabira ishengero ingene ringana, erega turiko turakubanda none wobaza ngo ninde gukozeko? Erega twakubanze tweza toya, hariho umwe yankozeko ngo wa mufasoni wa mukenyezi ngo acarahinda gashitsi amenye ivyamubayeko. Acaraza arafuka imbere yiwe ati ni jewe vyagenze gute? Ati nari mfise icago mara y'imyaka 12 rega ari bitanditswe. Ati none rero ngigukorako nakize ubu ndi muzima. Haleluya. Yesu acaravuga ngo ku murongo wa 34
Yesu aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragize gute kuragukijije genda amahoro ukire icyago cyawe ukire rwose icyago cyawe ukwizera kwawe amen burya ukwizera kurarema ukwizera kwawe genda ukiri icyo cyago cyawe rwose araza aravuga ibyamubaye araza araca bugufi aramubwira ati ukwizera kwawe kuragukijije mwana wanje genda amahoro yagize ukwizera ataramukoraho aragira imigabo mu mutima kuko iyo tugize imigabo myiza mu mutima Imana irayibona ujyanye na Yesu ibintu bigenda neza amen ngo acaragenda arababwira ati nta mundi tujyana bajya bakenya ashyitse mu rugo rero asanga ikigandaro cyatanguye abantu bariko bararira hanyuma rero turabaza ati mbega murizwa n'ibiki turizwa n'ibiki umwana ntiyapfuye atekaye arasinziriye twabonye ngo baca bagira gute baca baramutuka baca baramushinyagurira babona ko aje kumusimbura aje kumutamba kumuvyimba ariko acara bakumira ati save aca yinjira na se wiwe na nyina wiwe na babatumwa bari kumwe acaragenda amubwira ngo tari saa 10 gakobwa vyuka gaca karavyuka ubwo nyene haleluya kamaze kuvyuka ataragabata ukuboko agaheza sinya ati genda mu mugaburire haleluya izina ry'umwami Yesu rishigwa hejuru nukuvuga ngo bijya bibazo vyawe vyose bijya bikuremereye biture Yesu ni Yesu wenyine afise inyishu ni Yesu wenyine afise igisubizo ahandi Paulo yandikira bi Filipi ya cakane were kuri kane ngo ndabivuze ngo nimunezerwe iminsi yose ndabivuze ubugira kabiri nimunezerwe ubugwaneza bwanyu bimenywe n'abantu bose kuko umwami wacu ari hafi ngo ibisigaye nabyo bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka ikiranga rero umuntu ari muri Yesu Kristo nuko yamana umunezero iminsi yose n'abantu bakawumubonamo none mbari ingene woza hano washavuye muri kuraririmba nawe ubwawe nturaruhuka uri kubarira abantu anza kubadilika we mwenyewe haleluya utanga uruhinduke bari gusomemwo bari kubonemo atacuravuga abone ati kweri ujya hari ahantu yaroye amen iryo tara si amatara y'amatorosha abantu bagendana oya n'ingeso zawe ukubaho kwawe mu buzima bwawe mu bihushikiwe n'amageragezwa niho barabira umurokore niho barabira umukizwa yifashe gute mwamubonye asa gute Joho ubona narakugowe waragono yego nibigore niyo kutagomba gukizwa uzoreho ubwo uri muri Yesu birahagije yego iyo twitegereje rero hano mu ijambo ry'Imana turabona neza ko Yesu yaje ari nyishu abigishwa bari kumwe na Yesu bari mu gikorane kinini hanyuma rero buragoroba abigishwa baraza kuri Yesu ngo mwami Yesu ngo urabona ngo abantu ngo burije ngo kandi hano ni mu misozi ntibashobora kuronka icyo bafungura none basezere bagende nabo nyene bari bihaye ubutware kweri abigishwa no bateka Yesu ngo cura abantu Imana idufasha cyane haraho twita mu bitaturabo none nona mwarimu yoza gutegeka pasitori ngo cura ishengero harageze pasi
urabona ngo watebeje. Mwalimu usipime, wanasifiwe. None rega tuze turavugana ukuri. Umuririmbyi canke ngo shobukora ngo regezaho rero ngo burije. Mureke. Yesu acarababwira ati ahubwo n'abari mwebwe mubagaburira. Mbega basha wabonye aho turariko. Ati yego ndahazi. Ataru dukate dutanu dufise natwe ntituza kudukwira. N'udufite tubiri. Ati bizane hano barira abantu bicare. Bagawe turamaramara yemwe yemwe nimwica nuko bivuganya ntibavugana inkomezi nimwicare he cyagomba kubabwira. Twadutsima dutanu nazafizi birarangami zirasenga bica biragwira bose barajya barahaga. Amen. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kandi ibintu birahinduka. Ico gihe bahejeje kujya bahaze bose, Bibiri ivuga ngo abagabo 5,000 abagore n'abana batarimo. Burya hariho ibintu byo kahise k'Abisirayeli, hariho ibintu byari bigoye gose. Abagore n'abana ntibaja mu gitigiri. Urasoma neza avuga ngo abagore n'abana batari kumwe. Urumva byari ibihumbi byinshi cyane. None ngaha tworaba aha mu ngoro y'Imana abagabo n'abagore ngaha abeshi n'aba mwabiravye neza. Nico gihe rero abagabo hari aho bakunda kuba ibigabyo kutaza kumva ijambo ry'Imana. Mugabe ico gihe abagabo bari bakwiye 5,000 abagore n'abana batari kumwe bose barahaga, hasigara begeranya ibisigaye ibisimbo 12. Yesu rero nuko ameze arahaza abashonje. Nushobora kuvuga ngo none wewe mwiganire mutura ayo magogwa yawe, fuka musenge, shikira n'abakozi b'Imana bagusengere, hanyuma urabe ko Imana tuzohindura ibintu. Baca baragenda arababwira ati bamuragenda rero nimwe muragenda manze nsezera abantu. Baca baragenda bakorokera mu bwato baragenda mu kiyaga. Bageze mu kiyaga sasa ingunza iva hirya no hino gose. Abaho baze kuja mu bwato ntushobora kurengana ingunza yo mu kiyaga iri kwiraze suriranya, ahubwo wama uvuga uti mu kanya ndapfa. Bakagerageza gukoresha ubuhinga bize badaha amazi ntivyakunda. Hariho impamvu undi muririmbyi yavuze ngo hari impamvu ibintera. Amena. Hariho impamvu vyatumye iyo ngunza iza, kwari kugira ngo agende arabereka ubutware bwiwe ko atandukanye n'abandi bakuru b'amasinagogi n'abakuru b'amadini, abereke ko hariho na difference. Yesu rero kandi yarababona ahejeje gusezera abantu mu ijoro acaraza agenda ku mazi, kuri ya mazi nyene hayarasuriranya. Ariko aragenda bagize guca baramubona ntibanamumenye, bavuga ngo ni gihume. Unasikia iyo umuntu yacanganyikiwe, iyo umuntu yataye igabanga nivyo ahora amenye ntabimenye, yamwise igihume kandi bari bahejeje gusangira ubwo nyene. Mugabo Yesu aravuga ati ni jewe. Petero haraho yaciye avuga ngo mushinga ntahe ngo nimba ari wewe ngo mbarira nzi aho uri ku mazi, nimba ari wewe. Urumva yari byacanganya. Nimba ari wewe aramubwira ati nuze. Petero atangura gutambuka ku mazi. Mugabo yumvise imoto acakura amaso kuri Yesu ashira kuri vya kivumbutse, acatangura kuroka. Mwami nabarati zana ukuboko. Haleluya. Aha wabugeze hose tabazo Yesu arabishoboye kugutabara, kukuzamura, akagukurayo kuko niyo camuzanye. Amen. Nuko Petero
acaramukurayo kuko yarakuye iki yarakuye amaso kuri Yesu ayashira ku mifunda. Niwe akura amaso kuri Yesu ukayashira kuri za ngorane zawe no kuri bya bibazo byawe uzoroka nta kabuza. Gumiza amaso kuri Yesu, hanga amaso Yesu, niwe yanesheje urupfu na kuzima. Amen. Acha aramufata asubira ageze mu bwato agacerere ngo cwe. Usomye neza havuga ngo baguma bibaza, bakibuka twa dutima dutanu, bakibuka iyo mitima bati none uyu n'umuntu ukigaye n'umuyaga nawe n'ikiyaga naco. Nico gituma nawe bitogutera isoni guhaguruka ngo werekane ko ari ivyakuremereye, ngo werekane ko ari ivyo utaratahura. Erega ro probleme tugira abantu buno munsi, twigira abahanga muhagenda bizi hajyaye n'abariya bato none ntibariko barakekanya bari kumwe na Yesu ngo none uyu n'umuntu ki ko n'umuyaga umwumvira hewe ngo bagaca bibuka n'ivya ya mitsima wehewe ngo na ya mitsima. Yesu ni Yesu Kristo Munyanazareti. Amen. Ashobora gucecekesha ziriya ngunza zose ufise mu mutima wawe. Kuririmbura ririmba no gusigura wosigura n'ibindi wobikora n'ibikorwa by'Imana byinshi, ariko hariho uburemere mu mutima wawe. Yesu aragomba kukuruhura ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'ababaremerewe ndabaruhura. Kubera igitufise, kubera icubahiro Imana yaguhaye naco nyene haraho kikuremera, kandi giteza kukuremera kuko nibo ubijejwe ivyo bintu. Ariko rero shika kuri Yesu umubwira uti ryateka wantera hahantu wanshira hariho ibindemereye uhoraho we, ndaje ndaciye bugufi. Wikumbagaza imbere ya Yesu, erega nta makosa uzobugize, nawe ugeze ku rwego runini. Yesu aguma ari mukuru. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Ico gihe rero naho utegerezwa kugenda ukabarira Yesu. Hari intambara rero uburemere ugira kubw'umutima wawe, kuko kugira ngo turenguke imbere y'Imana nuko dutangura kwiyeza. Icyambere Yesu yatangura yaharira abantu ibyaha, hanyuma imitwaro yabo akayibakiza. Muribuka bamuzaniye wa muntu yaragwaye gose, bamuzanye ku nderuzo. Hanyuma bigishwa babonye bamuzanye, bari buzuye mu rusengero, barabura aho baca bagira ukwizera, baraduga batora inzu bamwururukiriza imbere y'ibirenge vya Yesu. Yesu icyo yakoze yavuze ngo urahariwe ibyaha byawe. Abari ngaha abafarisayo bavuga mbega ubona igiki washobora guharira ibyaha, ntibari bwamumenye. Hanyuma Yesu arababwira ati mbega icoroshe no guharira ibyaha, ahubwo haguruka wikore inderezo yawe utahe. Acarahaguruka, uwaje ateruwe ku nderuzo atero ya nderuzo arayikorera, acaragenda. Ariko aragenda bahwana n'abandi rero bati mbega wewe urashobora kwiremeka inderuzo ku munsi w'isabato ukayigendana ku isabato? Abantu barashobora kuba byarabananiye mugabo bakagumana ibyagezwe ngo n'amategeko, mugabo baraguye barataye kure. Jya uranze uwo ndiwe uri giki, jewe nduyu. Hazogera igihe
ibyagizwe amabanga bimenyekana. Uno muntu rero avuga ati je wankijije. Haleluya. Aho nene najyamiye gutamutari bwambarire ngo ntimpaguruke ni kwisabato. Mugabo wankijije niwe ambwire ngo niyikore indozo yaje ntaye ndayigendana kuko nakize. Haleluya. Kuko uwo mwami Yesu yagukijije ubufisi intahe yo gushingira intahe. Naho vyo kuviramwe ingorane, hagarara neza muri Yesu. Amen. Hagarara neza muri Yesu. Ntabindi. Hanyuma rero uwo muntu abarabuhotse. Nico gituma rero hano ijambo ry'Imana rivuga ngo abarushe n'abaremerewe nibaze kuriwe. Hariho ibyo tubona hano muri Zaburi 36:8 bazohazwa rwose n'ibiryoshe byo mu ngoro yawe kandi uzobashora ku ruzi rw'umunezero wawe. Imana ishimwe. Bazohazwa rwose n'ibiryoshe byo mu ngoro yawe. Ni ukuvuga ngo abo bantu bamaze kugirirwa ubuntu baryoherwa n'ibiryoshe byo mu ngoro y'Imana. Umuntu yamaze kuruhurwa imitwaro ntarambirwa no kuba mu ngoro y'Imana. Navuga ngo baratebeje. Ndibuka umunsi wa mbere ninjiye mu rusengero sinibwanakizwe, ninjiyeyo gusa comme visite. Mugabo Imana ikingirira ubuntu uwo munsi nyene. Sinagomba ko dusohoka. Hanyuma hariho imico y'aho hantu bakubonye uri umushitsi ntiwabajana batakuramukije baca bara ko ntitwari benshi mu rusengero rwose wasanga twari batatu. Hanyuma rero umurongozi w'aho hantu Imana imuhezage yitahiye neza. Haleluya. Acara duhamagara acaraza kutwakira. Hanyuma nca ndamubaza nti none nyakubahwa ko muzosohoye n'ingoga byagenze gute? Ati amasaha yarageze urazogaruka. Ntego kuko sinumva abaririmbye yo kandi ubwari umunsi wa mbere sinagomba kuvamye. Burya Imana irafise yahicisha umuntu kugira ngo agirirwe neza. None umunsi indirimbo jewe zirangyohera cyane sindabigwa n'indirimbo. Ico gihe rero bica bigenda neza. Hano rero nabonye ngo bazohazwa rwose n'ibiryoshe byo mu ngoro yawe kandi azobashora ku ruzi rw'umunezero wawe. Ni ukuvuga ngo ahazwa n'ibyo mu ngoro y'Imana arumva anyuzwe kandi ngo umunezero azobashora ku munezero ku isoko y'umunezero y'agakiza. Uwo munezero ukawugendana ukawamana, uryamye ukawuryamana, wavyuka ukawuvyukana. Bazobashora. Hano rero ku gice ca 16 naho ku murongo wa 11 haravuga ngo uzondangira inzira y'ubugingo, mu nyonga hawe niho hari akanyamuneza kuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hahora ibihimbaye ibihe bidashira. Reka nsubiremo rwose. Uzondangira inzira y'ubugingo, mu nyonga hawe niho hari akanyamuneza kuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hahora ibihimbaye ibihe bidashira. Imana ishimwe. Ngo uzondongora mu nzira y'ubugingo. Iyo uri muri ako gakiza umenya ko inyuma y'ubu buzima hariho ubundi. Ubu buzima bene data naho tunezerererwa ni byiza cyane, turiho ngo dushingire intahe iby'umwami wacu niyo turiko turaja. Iyo turiko turaja rero ni heza cyane ntawo hagereranya nino.
iyo dusoma ngaha muri Bibiliya ngo amababara yaho ngo ni inzahabu, ari wundi yahishuriye iryo banga aravuga ngo banditse gutyo kugira ngo barabe ingene twotahura ivyo mwijuru, kuko abantu barazi ko inzahabu ari nziza zinazimvye, ariko hari uwashingiye intahe jewe yavuze ngo haraka mu buryo udashobora, uri kuraraba uwo muco usanga wibonamwo gusumvya ikiyo. Ni ukuvuga ngo birarenze ingene umuntu ashobora kubisobanura. Nico gituma ushobora kubona umuntu menga umwe bita mu Kirundi ngo umukene nyakuja, usanga yuzuye umunezero gusumvya uwujuje ibintu amaze. Ngira muhora mubibona, ugasanga umuntu w'umukene aranezerewe Imana yiwe